Melodies brothers and sisters nko kurikirana kuri JAYC TV. J'espère que meze neza muhereye hose. Ikiganiro cyacu ni nawe ririmba. Uno munsi ndabazaniye abajene bakiri bato, abajene babikora neza, abajene baririmbye uja muri mpwemu. Reka tubaho mwanya kwanza abanza twidondore. Ni groupe ni nka team. Ni team izi ku izina rya Angels Melodies. Reka tubaho mwanya abanza yidondore kugira ngo dutangure kwa charge. Katubere kuri madam. Ndabara mu kujya mwese ku mazina yanjye nitanga Danibela. Danibela. Hama nanje ku mazina y'wanje nitwa Irakoze cyane. Asanzwe ndi umwe muri uno mugwi wa Angels Melodies. Angels Melodies. Nanje ndabaramukije amazina yanje ni Bareke Balaki hama abasanzwe ndi umwe mu bagize Angels Melodies. Angels Melodies. Thank you so much. Turakeneye kumenya uno munsi twumva ngo Angels Melodies. Kandi twatumva Angels Melodies nabaririmbyi baririmba mu ndirimbo gospel. Turashaka kumenya izina rya Angels Melodies yaje gute. Ngerageje kwishura Angels Melodies ni revelation twahawe n'Imana kubera twari turi siyo yuko ibikorwa dukora si twebwe tuvyikoresha kandi iyo igikorwa atari wowe ucikoresha utegerezwa kwinspira ukamenya ngo ibi bintu biva hehe. Rero twararavye dusanga twebwe twari dufise aho tugarukiriza nka twebwe nk'inguvu z'abana b'abantu nka twebwe nyene, ariko mu bintu twakora harimo touche ya Saint Esprit, harimo touche ya Mwemu Yera, harimo touche y'abamarayika. Rero ca duhitamo iryo zina ko twoyitwa mu Kirundi ni imidiho y'abamarayika. Yeah, thank you so much. Bega mutubwira umuntu yakreye iyi team na Angels Melodies. Sinzi umwe muri kumwe ngaha nyene wayikreye. Bon, twese turi hamwe. By the way ntitwatanguye twitwa Angels Melodies, twari dufise irindi zina twitwa hama turiko turakora ibikorwa bamwe muri twebwe Imana irabagurira cyane baripfuza kwagura imirimo yabo kundi hama baca bahitamo kubandanya babandanije n'izina twahora twitwa irya mbere. Rero natwe ca turahitamo yuko twobandana n'iryo zina. Izina rya mbere ryari ryahe? Irya mbere twitwa Sound of Glory. Sound of Glory. Ugiye kuri YouTube urashobora kubibona turafise ibikorwa twari turi hamwe n'abo bandi babandanije kandi n'ubu bariko barakora ndazi n'iki kiganiro bazokiraba. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Yeah, thank you so much. Kubera iki Angels Melodies mbona ngo ari umukobwa umwe bamwe mukangura abiri gusa. Ese ahubwo ntemerewe kwinjira cyane. Nitwari kuza ngaha tubazanye bose. Sino dufise abaririmbyi 19. Urumva deja n'abakobwa nibo benshi muri group yacu ariko abandi bafatiwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. None ubu nyene twaho umwanya kuririmba. Ushobora kwimba amaji 19 na muri batatu. Mudukorere miracle. Turaza kugerageza nta nakindi. Sawa ni mudega tuyakwana tumari twumvirize turyohege kwanza. Uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'inshuti zose zo uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'inshuti zose zo mw'isi. Merci. Thank you so much. Bega twumvise ikintu cyane nko kumengo murafise inspiration. Kubera iki mwari indirimbo atari yo ndirimbo nayize ahantu. Bon, indirimbo si iwacu. Gospel iragutse. N'ubutumwa bwiza rero umuririmbyi yagiye akandika indirimbo muri studio muri gospel ntibigicitse yiwiwe.
iba yagutse abantu bose barafise droit yo kuyiririmba. Je nagerageje kumuje giye mufi yankoze ahantu ndafi inspiration yawe ufise umuntu ko inspira ugupa ya je nta muntu ufise inspira ibindi mo nyine jewe kuri wataka kuri musinya kingahe nari mfise nka kenza rimba muri eglise canke narimba muri eglise nyine dimeza ma Sunday school natanga ndimba muri Sunday school mwaraheze cyane ni nyusizi nani Janvier mu pianiste Angels Melodies ufise hori yo kubuza piano gusa muri Angels Melodies canke urafise juri sanzu yeyi uko no sinogora bishoboye byose bon muri bakengerageje kukwibutsa canke twakubwiye kubijanye n'umugwi wacu wa Angels Melodies rero turi nka famille mu bisanzwe tufise umu pianiste ariko jewe nyene ndagerageza bishoboka kugira ngo shobore ubuzi bukaryoha sindagera ku rundi rugezo runini ariko ivyo nzi ndabizi impamvu nahisemo bino nuko bimfasha nko gukompoza indirimbo nkamenya ati akarimbo nagatwara muri melodie tokoresha korindi muri makeya n'ivyo turamenyera pianiste ari abantu usanga ari abantu nyene baba bafise ishaka ryo guma biruka mu bintu birakunda gushira sanga pianiste abuza muri eglise ugasangeze muri karaoke biramaze gushikira ukoronderwa na karaoke ugende kwavugira ya je ku rugezo ndiko n'ibyo nzi n'ivyo nyemera bishise bikakurondera canke ikindi mo muri jewe bagora agafaranga naho oya impano yanje nayawe n'Imana siyo gukora Imana yaguha impano girondera kanoti akanoti iyo usenze Imana irakaza irabicisha mu yindi nzira nayo akabonera yego murakoze cyane so turakeneye uko rero mutubwira mwamaze gukora ibihoci wanyu canke hariho icyo ko mwategura ko muri mu ndirimbo ya mbere numvira je ko mushema wase majambo yo wayi nabuze projet zirahari kandi zigeze kure sindirimba imwe dufise ama-album menshi tumaze kwandika mugabo murabizi uburyo ntibworoshe kandi ikintu cose bisaba ube witeguye mu buryo no mu buryo bw'impwemu hose n'amahera rero byose turiko turagerageza kubikombina kugira ngo tuzobisohore mu mwanya mwiza kugira ngo abantu baronke ikintu bumva nyine kibakora ku mutima kubera ntitwikorera umwanya mwiza kuri mwebwe n'uwaye ashobora kuba rejo canke hirya yejo kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abarongorwa na mwemu nibo bana b'Imana rero kubera turongorwa na mwemu turarindira mwemu akatubwira ati harageze indirimbo zingamaze kuja kuri recording ubu tumaze gukorera ku ndirimbo zibiri niyo ma projet tumaze gukorerako niyo mufiyera arimo cyane biento isohoka ahubwo muramwumva izo n'amasanamu bon turacavyiga ni kimwe c'uburyo nakubwira turacavyiga uzosenga bizoza Imana ibitwemereye igacisha mu bantu bizogenda neza yego cyane fi washobora kutirimbira akantu gatoya mu ndirimbo buriko murategura gata gusa kugira twumve kubera twayumva ndirimbo zo bwati ni wa mukobwa ari muri ikiganiro muri JAYC TV gatoya gusa karimo donc aho waririmbye muri ndirimbo iyo mugomba gusohora Sukuri mari nyotariri muri Shoma piano vraiment Ritema ngamasi ubugingo Iruri mitima iguyumva Nibahora bananijwe n'ibyaha Sukuri mari nyotariri muri Yesu
uraririmba ugasanga ijambo wateguza kuririmba uraryibagiye uriko urarekodinga ugaca bishika byaje bigendera gute producteur aca ankosohora nyine ndagenda byibushye uriko soro shiriba neza merci beaucoup byagenze neza ariko indirimbo yose wahejeje ari sawa okay merci so turagomba kumenya rero guys Angels Melodies twamaze kuwumva yuko ari abaririmbyi baririmba neza gospel gusa ngoma numva umenye indirimbo zanyu zose zigenda bukebuke ni kubera ikere mu mushaka tura bukebuke tumenya arize bitwa ngo ibisirimba zibusanga mu bana na pastor ari imbere usanga yavuye imbere akiruka none izo mko bazimba mu ishengero bigenda gute zose turaziririmba stili zose uri umuririmbyi utegereza kumenya ama stili yose ashoboka uzi stili zingahe muri umwanya ushobora kuririmba abantu bose bakaja muri mpwemu izishoboka zose ndaziye reggae music zose ushobora kuririmba abantu batashaka reggae abagororotsi baratakambye uhoraho arabumva abakiza amagorwa yose kuko ari wabishoboye aba hafi abafise imitima imenetse Angels Melodies mazimyaka ingahe iririmba bon initiative yuko bamwe nababwiye ko hariho bamwe twakorana bafashe iyindi nzira kandi ni byiza kuko Yesu yaravuze ngo bamwe nibagenda i Samariya abandi Yudaya bakwiragiza ubutumwa bwiza rero twebwe date yacu yo gutangura twagumije ijya nyine twatanguriye hamwe twese nubwo byashitse tugahindura izina kubera turazi yo twavuye ntidushobora kwibagira ivyo bihe ntidushobora kwibagira ukungene byari bigoye kugira ngo dutangure rero novuga yuko ubuye turi mu gukwiza imyaka 4 yego mbega nyimba atari banga ico kintu cyatumye mushobora kuvamwo abandi basigara kandi akagendana benshi oya ntibavuyemwo abantu barenga babiri bari benshi guys yego abari benshi ntibavuyemwo babandanyirije ubutumwa bwiza ahandi nakubwiye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yarabivuze neza kugenda mu kwiragira Yudaya i Samariya hose mu kwiragiza ubutumwa bwiza rero bobo bumvise bo bandanya ukundi kandi bariko bakorana bo nyene ibikorwa byiza kandi cerekana ko batavuyemwo n'abantu dukominika buri mwanya baravye kino kiganiro ubutumwa mwana usangira ubutumwa baravye na kino kiganiro barashobora kudukonseyata ntibyagenze neza natwe tukababwira aho bitagenze neza konsere zacu baba bahari turirimba nabo nyene turonse umwanya twogenda nta kibazo kuko si bintu ntihaheze iminsi myinshi ni mu mezi ya vuba none amaze kuva muri bamaze kuva muri team nta ntambanyi mwahuye nayo bivanye bamwe bagiye baririmba nk'ijwi rya mbere bagaca bagenda sinovuga ngo intambamyi mugabo nakubwiye team mu bisanzwe kugira ngo ibeho mu fonctiona nka famille rero hari ukuntu muba mwaramenyeranye muba muzinanye na bon kote zose nabo nyene ubwabo barabona vide yacu natwe dutegereza kubona vide yacu kuko abantu muba mumaranye twaza muririmbana misi yose kuri podium mwarazungurukanye intara nyinshi tuka muba muzinanye rero bamaze kugenda kubera Imana itanga isabagi no kuvuga buri muntu wese afise ikintu yongerereza mu murimo w'Imana bamaze kugenda rero urabona vide ukavuga naka yaba yarahari ibi bintu aravyumva cyane ari kudufasha canke iki ariko ni sawa nibaza yuko nta kirapfa gushiku byose bimeze neza pianist nivyoroshe guys dubabitoroshe cyane kirimo igenda neza so turashaka kumenya urushengero musengera mu rugwaye kwanza ucaye muririmba wiki wanyu oya turi muri église UEPB
iri ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. utazi yepebu ni aho ni ryose cyangwa Union de l'Église Pentecôte au Burundi. Pentecote Ego. ndeko mutambaye bitambara uko atambaye bitambara Bon, ubu Pentecôte Pentecôte ni biri base kuri mwe muyera cyane. Si ntibisigura ngo ibitambara. By the way turanavyambara baravyambara abakobwa kuri Église. Mugabo sivyo vyerekana kuri mu Pentecôte. Ico ufise ku mutima, the way muvugana namwe muyera uri connecté nico cerekana yuko uri mu Pentecôte. tumenyereye muri korale benshi barambaye n'ibitambara abakobwa Biri nécessaire turavyambara. biri nécessaire ntabwo ari obligatoire Muri Église. Bon, akenshi baja kuririmba imbere. Ikintu nibaza yuko ikintu gikuru si uko umuntu muhindura ku mubiri. Ikintu ca mbere utangura gutusha ku mutima. Nico kintu ca mbere kubera atahindutse ku mutima nawe yohinduka ku mubiri ntaco vyofasha. Mugabo umutima waramaze guhinduka wiwe biroroshe ko no mubiri uza kumusaba yuko awuhindura akawuhindura. Rero twebwe bikonsantra cyane kubanza kudukora mu mitima. Tukaba abandi bantu bashasha hama mu nyuma bakagaruka bakatwigisha ibindi bintu byo hanze. Biri obligatoire mugabo babanza gukora umuntu mu mutima. Nico gitangura. Agashemete dere ryo se heme Ivyo nitwambara. nibyo ba Ngira urabona katana kimwe kimwe. data Urabona katana kimwe twambaye. ndayobora buraberewe cyane Merci. turashaka kumenya nka Angels Melodies ufite objectif n'umus objectif mufite ni yahe ufite objectif ndazi mwese mufite objectif imwe ko muri team pianiste utubwira objectif yayo ucambere na mbere objectif yacu niyo kwanza gushikana abantu kuri Kristo kugira ngo uku guhimbaza kwacu kugira ngo kugire ikimazi nuko natwe ari habo twazanye kuri Yesu. Ico nico cambere impamvu twakigite cambere ntitwe nitwitaho amafaranga nivyo bakenewe nitwitaye ivyo ndariko icambere n'umutima w'umuntu uko ushobora kuririmba basanga umuntu yarameze nabi muga kubera ko yumvise akarimbo karamuhezagiye kaje usanga arashimye Imana. Muri ico gihe nanje mba nandikiwe iyo objectif yacu ya mbere niyo kugira ngo dukwize ubutumwa kugira ngo abantu benshi bashobore kwegera bakaza ku Mana. Iyo niyo objectif ku ruhande rw'uwanje. kuradi bapana gwa team Pa team naho niyo kubera ko n'umuryango cyangwa ko tumeze nka family. ibyo vuze Nibyo hangiro twiha. Ico nico dutegereza gukorera ko cambere kubera si kuvuga yuko ngo atazindi mwaye ingabire ubu ufise ishobora kukuzanira amahera. Mugabo nimba ata mahera ubukorera ni kugira ngo haba hari ikindi kintu uri kurakorera. Rero twebwe duserva abantu muri Église ngana abantu binjira ku buntu bakakira ivy'Imana ku buntu nta mahera barinda kubaka canke kubasaba canke kubwira batange ni abari ibintu nyene umuntu wese aremerewe kwinjira imborerwa iki igikuru nuko uganya ujya mutima ukaza kuri Kristo Yesu. Rero intumbero yacu niyo nyene ya mbere yo kuririmba ntituririmba ngo kubera ngo success canke ngo turonka amafaranga canke ibindi. Turirimba gusa kugira ngo iyo mitima yabo bantu baze bakizwe hama ivyo bindi byose ubushaka bindi bibandanye inyuma. Imana irabiguha nk'inyongera. mwamwishengero barakunda ibikorwa byanyu nandi makorale ndavyahara makorale menshi agenda atandukanye muri Église cyane hariho menshi kandi turashimiye n'abarongozi b'ishengero cyane baratuba hafi baratwitwararika muri ibi na biriya kandi igikuru no musi ntitwari kuba turi ngaha hatababo nimba uno musi turi ngaha bafite icyo bakoze kugira mushike ngaha bama bagikoze natwe twaba turiko turavuga ubutumwa bwiza antuka ntitwavuze dukijijwe nimba twarakijijwe hariho abantu badufashije baradukwega ukuboko baradushikana ku ntambwe tugezeko. Rero turabashimiye cyane. Ego bongera munashimira na JAYC yabashikanye ngaha cyane JAYC turayishimiye cyane na Clovis buri muntu wese no muri team technique bose turabashimiye. Ego turashaka yuko
ubaha umwanya mukaririmba kugira ngo umuntu yakwigana ikiganiro muri uno mwanya aze kuva agiye muri poemu abafite telefone we karaba iyo video aca asinzira kubera yanyuzwe ikora gusa nuko umuntu yogorora umutima wiwe gusa kugorora umutima mu yihe essence mu bisanzwe umuntu agizwe n'ibintu bibiri aragizwe n'umubiri akagirwa n'impwemu rero muri mu bintu by'Imana kenshi n'ibintu by'imwemu niyo mpamvu urabasaba yuko apfa mu mubiri akaca mu mugamo kuja ngaje ni mwanjye muri mpwemu bagusenge navyo base yavana so turagomba rero turirimbire dushire mu yindi mudu muri yakwinigana muri no mwanya yumve ko ari akantu kamukozeko umukoze ku mutima yumve yifuje kurondera iyo igiriza nyane rugira ngo muze murasangira ubutumwa bw'Imana bishire mu deri karibu turabatumiye vraiment yeah. Ikintu ca mbere mu kuririmba ukungene bifunctiona mu kuririmba wewe uri umuririmbyi wiconnecta n'Imana hama ubutumwa bwawe Imana icibuconnecta nabajya abantu baba bahari ubanza wewe kwiconnecta n'Imana hama Imana nayo iciconnecta ivyo uriko uratanga nabajya abantu nukuvuga bajya abantu baca bakumva cyane rero ujya mona akogwa ko muri eglise singuvu ziwacu abaririmbyi ni Imana iba yabisize amavuta ni mwe muyera bayururutse ariko arakora igikorwa urujya mwanya muri mwe muyera yego amen cyo nifuza kudera muri umwanya reka natwe dushe muri mwe nako barakurikirana bose mashiye muri mwe yego reka tuhimbaze Imana
baragiye muri mood baragiye muri poem yera amen so turabashimiye cyane ego akajambo kamwe ku bakunzi ba JAYC TV akajambo kamwe twabashikiriza icambere turanezerewe cyane gushika hano hantu muri kino kibanza tubanjije gushimira guhera kuri boss wa JAYC TV gushika kuri mwebwe mwese staff yose iri hano hantu muri kino kibanza aba cameraman presenter wa emission turabashimiye mwese hama turashimiye n'abantu bose bakurikirana JAYC tubabwira ngo genda mugire subscribe mushishikare kwagura umurimo w'Imana bishishikare gutera imbere ego turabasabiye n'umugisha cyane ikindi gihe tuzogaruke muri JAYC mwarateye imbere rwose cyane turashimiye cyane kwadukurikira bose muri gano cyacu nawe ririmba ciao ciao tuzosubiye n'undi munsi nk'uyu Imana zizadushikane amahoro murakoze cyane